Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangere byo gusubira ku bana namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV nimbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko ari kuvugwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, aho ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru atandukanye kandi ahambaye abari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru abari kuvugwa ku gateka kazina muntu, abari kuvugwa mu butungane, abari kuvugwa mu mutekano, abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Twabateguriye amakuru ahambaye cyane kandi ateye ubwoba ari kuvugwa mu gisoda cy'u Burundi, aho abasoda bamaze kugumya magabo biteguriye guhindura Perezida Evariste Ndayishimiye umwanya n'umwanya, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yibwira ko amabi ariko arakorera abasoda batariko barayabona, ariko hakaba hari amakuru duhejeje kuronka ateye ubwoba adahumuriza aturuka mu basoda batandukanye kandi bakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi, biteguriye ko umwanya n'umwanya bahindura Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye ariko aranyinyurana n'ibihangange bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hinjemo n'ikibazo cy'abasoda batakimukeneye batamushaka, aho benshi nyine bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakorera amabi akomeye cyane abana b'u Burundi, aho abarungika kujya kugwa muri Kongo mu gihe we yironkeye amafaranga menshi cyane, mu gihe amasoko yacu yemeza ko ayo mafaranga yahawe na Kongo yayashize mu mufuka wenyine. Abandi basirikare bo ku rwego rwo hejuru bakaba bagize ishavu rikomeye cyane kandi bakabona ko ari wo mwanya nyine wari ugeze kugira ngo bakureho Perezida Evariste Ndayishimiye. Hari amakuru adahumuriza twabateguriye tugira ngo tubashikirize. Wifuza kuzajya uba mu ba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyonda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba mbere mu gushikirwa nabyo. Mbere y'uko tubabwira nyine kuri ayo makuru ajanye n'uko abasoda bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora gukuraho Perezida Evariste Ndayishimiye, tubanze tubasangize ino ntahe y'umusoda w'u Burundi wakurukutse avuga amabi atandukanye yabaye mu gisoda cy'u Burundi, kandi akanerekana ingaruka ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye ari gukora muri ino minsi zishobora kugira ku gisoda cy'u Burundi n'igihugu muri rusange. Akaba ariho nyine abasoda batandukanye bahera bavuga ko umwanya n'umwanya bashobora guhindura Perezida Evariste Ndayishimiye, mu gihe we nyine azi ko ibyo ariko arabakorera batabibona. Intahe musirikare yagwaniye muri Zaire Kongo y'ubu ku ntwaro ya Perezida Buyoya. Ndabaramukije, jewe nahoze mu gisirikare cy'u Burundi, ubu narakukurutse, maze iminsi mbona muvuga ku makuru y'abasoda b'u Burundi bari kugwana na M23 muri Kongo. Ndabashimiye kubera mudufasha kumenya ibyo amaradiyo aduhisha hano mu Burundi. Iyo numvirije ayo makuru hari ibyo mbona bisa n'ibyo twabayemwo igihe Perezida Buyoya yaturungika muri Zaire ya Mumbuto mu mwaka w'1996, kandi byarateye ingorane zikomeye cyane mu gihugu. Hari ibindi mbona bitandukanye nabyo. Mu ncamake ndakwandikiye kugira ndakubwire ko mu byo utubwira harimwo ukuri kwinshi cyane, ariko hariho ibindi mbona ko wihenda kubera mutazi ibindi bihe igisirikare cyaciyemo. Ndifuza kubaha umuco mushobora kuba mudafise, ariko kandi mbandanya kubashimira kubera ibyo mukora bifasha abasirikare kugwanira agateka kabo. Nanditse no mu ntumbero yo guhanura abategeka u Burundi, abatwara bo kwama bibuka ko isi yahindutse cyane, ubuhinga ngurukana bumenye bwatumye atabanga rikibaho. Abategetsi nabo nibige kurongora igihugu mu muco, kuko bitabaye gutyo amakuru ahabwa abasoda azoba mabi bibace intege ku rugamba. Norangiza manura abategetsi kwiga neza ingaruka intambara ya Kongo ishobora kugira ku Burundi, kuko hari ingaruka nyinshi cyane iyi ntambara ya Kongo ishobora kugira ku Burundi idasize n'ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Si ubwa mbere abasoda b'u Burundi barungikwa muri Kongo.
iyo uriko uravuga ko abasoda b'u Burundi barungitswe muri Kongo umengo ushaka kutubwira ko ari ubwa mbere bishitse ariko sibyo na gatoya. Mu myaka ya za 60 ku ntwaro ya Perezida Michel Micombero abasoda b'u Burundi barafashije Perezida Mobutu kugarura ibice byo mu buseruko bwa Kongo byari byigaruriwe n'abaroberi ba Pierre Murere na Gaston Saumuyat. Ariko iyo ntambara ntayo nabonye nanje ndayumva gutyo. Mu mwaka w'1972 Perezida Mobutu yarasubirije mu ndumane Perezida Micombero mu kugwanya abaroberi bavugwa ko barimwo n'abahoze bayoboka Murere. Sinzi ko muzi ko Micombero afise ikibuga c'indege kimwitirirwa i Bukavu be n'ibibarabara i Kinshasa. Nta wundi mukuru w'igihugu n'umwe w'u Burundi yigeze aterwa iteka ryo kugira ikibanza kimwitirirwa hanze y'u Burundi. Byose byavuye ku mfashanyo ya gisirikare u Burundi bwahaye Kongo ku ntwaro ya Micombero. Ku ntwaro ya Perezida Buyoya abasirikare b'u Burundi barasubiriye kurungikwa muri Kongo. Ico gihe yari yitwa Zaire. Hano nza kubabwira ibyo nzi neza niboneye kandi nabayemwo nk'umusoda w'u Burundi. Mu mpera za Mukakaro 1996 Majoro Pierre Buyoya yaratembagaje intwaro ya Perezida Sylvestre Ntibantunganya. Atanu ukwezi ko haciye intambara yo gutembagaza mu Mbutu yari itanguye. Ikiroberi kirongowe na Lieutenant Desire Kabila citwa FDR carateye Zaire. Ariko nticari ikiroberi gisanzwe kubera cyari gishigikiwe n'ibihugu byinshi kandi bikomeye mu karere. Kikaba cyari ikiroberi gikomeye cyane kandi gifise imbaraga nyinshi cyane. Ariko nticari ikiroberi gisanzwe kubera cyari gishigikiwe n'ibisirikare by'ibihugu bitatu Uganda, u Rwanda n'u Burundi. Ibyo byose nyine bikaba byari bishigikiye ico kiroberi. Abarundi twagwaniye hamwe n'abasirikare b'u Rwanda ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Njewe naragwaniye mu bisagara bya Kareme na Moba. Muri iyo ntambara twarahaburiye abasoda benshi cyane. Umusirikare wese agendana umufuko wa parastike wirabura. Wari umufuko muremure udafunze hepfo no haruguru kandi akaba nyine ari umufuka twakoreshaga dutwaramwo ibiziga by'abasoda babaga bamaze kugwa ku rugamba. Wari umufuko muremure udafunze hepfo no haruguru. Umusoda apfuye twaca tumushira muri wa mufuko tugapfunga n'umugozi hepfo no haruguru tukamuta mu nzira tukabandanya urugamba. Ico gihe ntitwari dufise umwanya wo guhamba umusoda, twamuta mu nzira. Umuryango waramenyeshwa ko uwabo atakiriho ariko ntiwabona ikiziga ciwe. Hano muca mwumva ko atari ubwa mbere bishitse ko ibiziga by'abasoda bidatahanwa mu Burundi. Twagiye muri Zaire kugwana na CNFD ariko twasanze twarayikomeje ku rugero rukomeye cyane, aho nyine no muri no minsi Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora kuzasanga yarakomeje Red Tabara na za Feneri ku rugero rukomeye cyane. Muri iyo ntambara abasoda b'u Burundi bari bagiye kugwanya abaroberi ba CNFD. Twebwe ntitwageze Kinshasa nk'abasoda b'ibindi bihugu. Twari ducunze aba CNFD kugira tubaheze kandi tubabuze kwinjira mu Burundi bava muri Zaire. Nukuri ico gihe twarabarwanije bikomeye baratabaromoka mu mashamba ya kure. Murazi ko mu nyuma ibya Kongo byaparapanganye Laurent Desire Kabila aracanamwo n'abamufashije gushika ku butegetsi acatangura kwica abatutsi n'abanyamurenge. Niho haduka intambara ya kabiri ya Kongo. Mu mwaka w'1998 ho twari muri Kongo dufasha umuhari RCD wari wigaruriye ubuseruko bwa Kongo. Muri ico gihe ibintu byarahindutse rwose. CNFD ifatikanije na leta ya Perezida Kabila. Igisoda cacu naco gifasha umuhari RCD no muri iyo myaka CNFD twarayitwarwanije rwose turayifuza kuza hafi y'u Burundi, ariko igitangaje nuko nyine yaciye ikomera cyane. Ariko aho kuyiheza twasanze CNFD twarayikomeje ku rugero rwo hejuru. CNDD-FDD yaciye ironka ibigwanisho bikomeye yahabwa na leta ya Kabila, ironka uburyo bw'amafaranga, yongera irakorana n'ibihugu byari bishigikiye Kabila, Zimbabwe, Angola n'ibindi. CNDD-FDD yari ihejeje kuja ku rundi rugero ataho ruhuriye kuba ikiroberi gisanzwe. Ubwanje aha niho n'ubutegetsi bw'uno munsi bushobora kwihendera.
abasoda b'u Burundi bakija mu ngwano muri Kongo ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye bari bagiye kurwanya Red Tabara na FNL ya Nzabampema. Ibyo byari byumvikana, ariko kuva binjiye mu ntambara ya M23 barashobora gusanga bakomeje abaroberi. Sindabizi ko biriko biragenda ubu ngubu, ariko imihari y'abaroberi nayo ishobora kwifatanya na M23 ikahungukira ibigwanisho, amafaranga no kumenya intambara. Mu gihe leta y'u Burundi ifashije uruhande rumwe rw'abashamiranye, nayo yokwitega ko urundi ruhande rushobora kwakira abanywanyi b'imihari ya gisirikare igwanya leta y'u Burundi. Ubudasa bw'izo ntambara zibiri, ndabye ibyo muvuga hariho ubudasa ku kungene abasirikare babona izo ntambara zibiri. Niko na twebwe twarapfa cane mu gihe c'intambara yo muri Zaire, kandi byari bibabaje ko dutashinguranwa iteka abasoda bacu, ariko yari intambara dutahura. Kurwanya ikiroberi ca CFD twarabitahura. Muribuka ko intwaro ya Perezida Buyoya yabise ko ari abantu nyine bagenzwa n'amoko bashaka kwica abatutsi. Twari kumva ko tugiye kurwanya abatwiciye abacu mu mwaka w'1993 abishe abacu bateshejwe izabo bugendana. Twaba twumva ko turiko tukingira imiryango yacu kugira abasenfede ntibaze kuyihonya. Kubw'imiryango yacu twarumva ko twiteguriye gupfa no gukora ikintu cyose gishoboka, ariko tukarengera imiryango yacu. Ariko ubu ngubu abariko bararwana ntaco bariko bararwanira. Ubu siko bimeze, ntago ariko bimeze habe na gatoya. Urungitse abasirikare b'u Burundi kurwanya M23 ntibumva ico bagiye kurwanira. Abarundi ntibabona aho bahuriye na M23, nta bwoba bafise ko izoza kubahonya. Abasoda ntibatahura ingene barungikwa kurwana mu gihe igisoda c'u Burundi naco cagiye kubanguranya leta ya Kongo na M23. Nk'umusoda nta kintu kibi nk'ingwano ijamwo adatahura icyo izamumarira, nk'uko biriko biragenda ku basoda b'u Burundi. Ari niyo mpamvu bari gupfa ku bwinshi, kuko ingwano bariko bararwana ntago bayitahura iyo ariyo. Ubundi budasa buhagaze ku mpembo baronka. Ubu abasoda b'u Burundi baramenyereye kuja muri Somalia no muri Centrafrique, barazi uko bahembwa mu bikorwa byo kugarukana amahoro hanze y'igihugu. Twebwe siko byari bimeze, ntitwari bwigere tuja gukorera amahera hanze y'igihugu. Ntacari gutuma twitega iyindi mpembo idasanzwe. Muri Kongo abasoda b'u Burundi babwirwa ko baguzwe amahera menshi, ariko ntibayabonye. Ni ukuvuga ko basa n'abagizwe abacangiro, ariko ntibabone amahera baciye. Ico ni ikintu kibi cane ku musoda, birashobora kubyara umugumuko mu gisoda c'u Burundi. Nk'uko nyine kababwiye ko hari amakuru ahambaye cane twahejeje kuronka yerekana ko umwanya n'umwanya abasoda bashobora guhaguruka bakikuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, kuko ariko arakora amakosa akomeye cane. Mu nkundire ndabibutse ko igihe abasenfede biruka ko General Jean Bosco Ndayikengurukiye mu byo bamwagirije harimwo ko yariye wenyine amahera bahawe na Kongo ya Kabila. Uyu munsi Ndayishimiye ariko yagirizwa ko arya wenyine amahera ahabwa na Perezida Kisekedi wa Kongo. Birashobora kumugora cane, kandi birashobora kumutera ingorane zikomeye cane, kuko hari amakuru turiko turaronka yemeza nyine ko ayo masoda yahawe n'igihugu ca Kongo, ayo mafaranga yahawe n'igihugu ca Kongo yose yayariye wenyine. Akaba ariyo mpamvu nyine n'abasoda bo ku rwego rwo hejuru barakaye cane, bakaba bagiye kwifatanya n'abasoda bato bato bariko barahurira n'ingorane zikomeye cane muri Kongo, bakikuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Gusozera, kuba Uburundi bwararungitse abasoda muri Kongo birasanzwe, si ubwa mbere bibaye. Kuba abasoda bapfira muri Kongo bamwe ibiziga ntibiboneke, nabyo si ubwa mbere bishitse. Ko leta itemera ko ifiseyo abasoda ntabwo ari ubwa mbere bibaye. Na Perezida Buyoya ntiyigeze yemera ko afise abasoda muri Zaire. Burya ibihugu byose birakora de operation sécurité, ariko abategetsi b'u Burundi buhagabira ku buryo bukomeye
gikomeye cyane. Ntibyoroshe gutwara abasoda mu ntambara batumva. Biragoye rwose iyo abasoda biketse ko uriko urabagurisha barashobora kugukorera ikintu gikomeye cyane nk'uko nyine abasoda bamaze gutahura ko Perezida Evariste Ndayishimiye yagurishije amaraso yabo. Leta irabye nabi izosanga yakomeje rwose Leta itabara mu kuyiha abo basangira intambara. Mu nyuma leta irashobora gutangara igasanga abasoda bayo baragiye kwifatanya na M23. Bona bisa no gukina n'umucanwa ukomeye cyane. Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakina n'umucanwa ukomeye cyane kandi umucanwa ushobora gusiga umuhishije. Mushinga ntahe sinzi uko muzokwakira intahe yanje, ariko ndifuza ko mwoyimpera abarundi kumbure ntihobura uwo ifasha kuko nyine ibintu biriko biraba birateye ubwoba kandi birateye isoni, birashobora no gutera ingaruka zikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ariyo mpamvu abarundi bose bagakwiye kumenya ibi bintu. Iyo yari intahe y'umusoda nyine warwaniye mu gisoda cy'u Burundi kuva kera agaragaza ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko arakora ariko arihenda cyane kandi bishobora gusiga bihitanye ubutegetsi bwiwe, mu gihe hari amakuru nyine duhejeje kuronka ateye ubwoba yerekana ko mu gisoda hari umwuka mubi cyane, umwuka ushobora gusiga bakuyeho Perezida Evariste Ndayishimiye kuko abasoda baramaze gutahura ko General Evariste Ndayishimiye yahawe impembo ikomeye cyane y'amadolari kandi akaba ariko arayarya wenyine, mu gihe we ari gutuma ubuzima bw'abasoda b'abarundi bazimanganira muri Kongo. Akaba ariyo mpamvu nyine abasoda bose bagiye kwifatanya bagakuraho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye, aho benshi bahanura Perezida Evariste Ndayishimiye guheba ingendo yafashe nyine yo kurungika abasoda muri Kongo ngo bajye gupfirayo, biboneka neza ko ataco bariko barapfira. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Kandi kanya kari buze hari andi makuru ahambaye cyane kandi adahumuriza turiko turabatohoreza, nayo tuza kubashikiriza kuri no mboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi.